kubereye ariko wanyishe ya dekura ya ntushobora kugenda dekura ntushobora kugenda ushobora kureka muhanura umugenzi wawe je ndamuhanura nakwereka ko gukunda hamabi dekura ngende nimuvyiye zimyo kameraman dekura Jens shokure kwari gupfonyisha mshoka oya oya ndagukubita nagakimwe nyita basi zimyo kamera nyita dekurami oya nini shwa kunde nyita sumugenzi wawe yego muhanure ni hehe wabonye umukobwa abwira umuhungu ko amukunda ivyo biraba ivyo nibisanzwe cane yani ivyo nibisanzwe agukunda vyashoboye kubikubwira nibisanzwe je ndamutahura nk'umugenzi wiwe sivyo nukuba bisa nkigira deja iyi TV yanyu irabwa ndazirabwa n'abantu benshi raba ingene ariko rarira raba uko sukwimara amaza vraiment sukwimara amaza we kunarinda kumenyera umuntu w'umusoda ibi bintu nk'ivyo byagufashe gute abwivuga ati nta mutima mfise nako umusoda hoho na nyina arapfa asanga ari babandi bakunda kugwana wallahi ndagutangaje ntubwire ngo naje gusuhuza nani bankubita cameraman araye baramufutura nawe nta kundi ariko miri nukuye numva ni yashu ni inzu yawe inashusha n'amadirisha ifise vipi ndakunda STV, every story matters. Yes, STV fans reka ndabaramutse cyane ndabifuze nibihe vyiza aho muri hose nizere yuko mumeze neza cyane nkuko mubibona na jewe ndahomeze neza ndashima Imana. So ubuherutse hari umukobwa nigeze kuza kuraba ahantu yaba bivanye n'amakuru yamuvugwa ko muri quartier asanzwe abayemwo indaya iki bivanye n'ubuzima abayemwo bwo kwibana kwimenya kwipangira rero n'uyu munsi niwe nagarutse kandi kuraba ariko arambwira yuko gwaye amazi iminsi nyene atameze neza niko rero kumbwira ko gwaye hama nanje navuga ati reka nzoze kumusuhuza namuzaniye n'utw'umugwayi murabibona naje kumusuhuza rero jewe na cameraman wanje ariko bon burabizi ntaho ngenda ntatwaye kamera aho ngenda hose mba ndi kumwe na kamera reka rero munze kubana nanje tuze kuganira nawe vyinshi donc tunamubaze n'ingene donc ko yamaze kwiyakira mu buzima arimwo ubwo gupanga ingene ibintu bimeze ariko na cane cane nje kumusuhuza kwara ko amazi iminsi agwaye aremvye ego reka tugende nze nubware connection kwanza ingo tugende shinanje mfise ingeso yo kutadodora nguriya mabuja uranyicasha uranyica miri nkamubonye wonje kuraba miri uranyica nzanye kamera kandi twavuganye uko nje kugusuhuza none ndabwiye kunda bakurizana amakamera banzu ndamutse kwanza umeze neza ugwaye gute bazi dinyo kwanza kamera oya banzu urindire ganje kugusuhuza mire tora basi nyakirira utwo ndakuzaniye baje no mukobwa umva uradutoye jewe ntunyakiriye urabibonaga baje umeze neza ndashima mu nzu harashushe miri nta gatebe ufite twicare ngaha hanze mama we yo meze neza rero aya makamera kwanza nibiki rero kwanza ndakubaze ko nsanze urikura ko makiyaje nibiki ugwara wipodo ngiye kwa muganga ugwaye iki none bimeze gute ko bambwiye yuko ugwaye uremvye bimeze gute tabwe naje no ngwaye none ugwaye iki none bagutoye nangwara batemu gapfuye kuma imiti basuba baragute namba bara gusa ngwaye umuntu
ugwaye umuntu burya iyo mirinda gusabye ntuntwenze ingwara y'umuntu irabaho nimba ndagutwengeje twenga ko mbaje ngwaye nakuca twenga none basi kwere kugwara umuntu hamukagenda kwivuriza kwa muganga none ngomba gupfa ibitaro sije nabatsa urumva waragwaye gushika nawe ushaka gupfa none je nivyumvikana none miri ubuzima bwo ngahanyu ubu bumeze gute kuhaba wenyene donc wimenya vyose bimeze gute nipo ndashima two ndose ndaturya nkurungikira umwana ntibirashuka ukaburara mbega ko kubera iki umwana wawe mutabana ngaha umwana kubera nyine nabishatse none umwana aba hehe haba kwande umwana aba kwa bibi vyaseye ugwaye umuntu ukanyandikira ukambwira ngo jineri nkusuhuze ndagwaye ndaremvye ugwaye umuntu ndagusubire ko kwanza none uwo muntu arwaye uzana kamera cyangwa uza kumusuhuza oya miri none si ibintu bisanzwe miri antwa wowe urabitahura none wa ntukora akazi nkako nanje nkora ugakora ni kimwe no kuzana kamera n'ikindi uti rero uwo muntu ninde bimeze gute kunze numva ngwaye meze nabi numva imbeho tugende dukorere mu nzu burya harabona kameramani ngo urabe ko tuza kumuganiriza neza ngo aragwaye araremvye none ndakuri ibirato miri ngoya nukuri ko Imana urahakoropa jesi nitsi nkuri ibirato uti rero kuva ryari umuntu bamugwara kwanza ubu wumva umeze gute ugwaye iki bimeze gute ariko je nakubona kubwiye ko numva mere nabi nibikino ndagwaye nyene sinzi byo ngwaye n'ama examen yose namaze gukoresha babuze ingwara nimwe ngwaye nagiye kwita bitandukanye ngaha mbere nakabiri nani ngaha babuze ingwara nimwe none wowe basi wumva umerewe gute hama ibi binini bama binini vy'itiro n'ivy'ibizunguzungu ko sinori itiro none ugwaye gute basi uwo muntu ugwaye jewe kuva ari rya mbere tumenyanye je kuva tumenyanye n'irya mbere ndakubonye umeze uko bigenda gute bimeze gute ampeta ijoro rya mbere turiko turayaga byase tuko mabitiro uwo muhungu nuwahewe we yitwa gute bamabino nyene to yitwa Yana hamiki yitwa Yana hama mwahuye gute vyagenze gute mwaganire gute gushika naho ugera ku etape basi twari turi bagenzi ko ngara haji amaze kuza ngakunda abo twarakoranye emission byabiraho kubitiye mikro juste ego urukundo rurababaza n'abantu bose bakundana baca bagwara bagafata ibinini hama jewe numva biriko biranancanga ndiko ndabura n'ikibazo ufise wewe we nivyo gushikira none nkagwara umuntu ariko yego ukamugwara ntivyumvikana miri ubwo subusutwa n'ubusutwa nawe buze kubeka urakora ubusutwa none uwo muntu arabizi yuko umukunda jinde kubwira umuhungu ko umukunda uri umukobwa biboneka nabi kutavyumva nabi gene baba ari seriye ivyo bitumenyere ku maraya je sindi maraya byarashitse n'impamvu natse kumubwira urumva wiyemeje rero kuzogwara urazi yuko iyo mihwi nje nakuzaniye uzoyinsubiza none umeze neza naye gutumye jewe iyo menya umviriza jewe iyo menya wallahi yuko ugwaye umuntu sinari kuza ndakugemuri ivyo nibiki ninde basi uwo muntu basi tumurondere yitwa Yana aba mu Kamenge ime nimero ziwe ndamutelefone ya telefone yanje iri
urukundo ruzogira abantu abasazi miri nawe kweli hewe nawe kweli ivi n'ibibazo kweli nk'ibyo byo ndabiguyemwo gute ndazibona none nk'ubu naho ninamuhamagaruze bica bigenda gute ndapfa kumubwira nta kundi ivyo rero nibishasha ingene numva niruhiye rero Allo? Oui, umeze neza. Ndashima namwe. Nanje ni sawa, ni Yane tuvugana. Muvugana muri bande. Oui? Muri bande? Bon, je ndi umugenzi wa Miri ndibaza Miri murazi naye. Ni journaliste. Yego. Aha ntaba urahazi. Ndahabona. Safi, urashobora kuhaza hama je tuvugana naye ndawukeneye. Niko nari kuri job buce bigenda gute. Bon, nibaza yuko bidateba n'iminota mikeyi gusa we nyigorere uhashike hama je tuvugane wowe uca usubira ku kazi nta kibazo. Ndashaka kumenya icyabayeho ko nibwo. Oya nta na kimwe cabaye wewe wingo je ndagukeneye turi kumwe na Miri. Aho reka muri 5 minutes nzobashika. Sawa. Baonsangira ari umwasase je nkaba mpamagaye n'umuntu ntanazimire ahantu ubona ko ushaka kunkoresha amakosa kweli amakosa kubera nawe vyo kubako kweli kibasi wowe utamwirondera kuri telefone Shinira biragoye gutahura sinzi kuri kurantahura nawe nje no gutahura gute ubwo n'ubusutwa ari abantu baravuga ngo muhamuhaze niyo mpaye yamhagishije ariko Miri none basi nakubwiye uwo muhungu mufitaniye relation nyabaki murasohokana nta n'umusi n'umwe turasohokana n'umugenzi tu murakundana ndukunda ndamukunda mugacugwara ndabigenze gute byarashitse ariko we kunarinda kumenyera umuntu w'umusoda ibi bintu nk'ivyo byagufashe gute abwiye uvuga ati nta mutima mfise nako umusoda hoho nanye narapfa ndahagorerwa ahantu nukuri ibintu nitaye iyo ari bimpitana gusa nkasanga ari babandi bakunda kugwana wallahi ndagutangaje ntubwire ngo naje gusuhuza macho nani bankubita cameraman araye baramufutura nawe nta kundi Eko Miri nuku je numva ni yashu ni inzu yawe inashusha n'amadirisha ifise ahubwo natebe baya ntawe ndakurihira ndabizi sivyo tekereza rero nanje gusuhuza raba ibintu ciyunza namwe sivyo tekereza uwo munga shike hama mubwire yuko umukunda hama ndakwereke ndakubaze nk'ibi binini byose uzobinwa nguri kunywa kandi ugwaye umuntu Minyishu amahera ntubite hasi navyo byo gushikira nta jewe byoshikira sana mutima pese cyenda fise umutima mugabo sishobora kugira nk'ivyo bintu vy'iwawe sanga ufise memoire udafise umutima wewe Miri none kweri nk'ibi bintu unzanyemwo vraiment jewe utanambwiye kweri nk'ibi bintu uri kuransukamo ibintu vy'inkundo jewe ningene atanu umwanya ndavyifitiye Miri urabizi kuri umugenzi ariko ibintu ubona ari ivyo vraiment nende naguhamagane bizanye ahubwo nubwo gutabira akagukubita sinaguhamagaye na kamera nagutumye abo gutabye byinshi bimereka neza ushaka ko bankubita kugukubita gusa bo guhonda ahera kuri wewe mazi ahubwo aranatevye nigire no ku kazi karibu vipi ndakunda ndakunda Miri
none nk'ubu yora erega ngo tumanze tuvugane kwanza tuvuganire hanze umviriza mwampamagariye kweli umviriza tuvugane hanze miri aragwaye sivyo kandi agwaye basi mbabara basi nawe telefone wa telefone okay none ibintu byo wampamagariye sivyo naguhamagariye sivyo reka tumanze tugende tuvugane ato job ntaye reka basi tugenda aho hanze tuvugane miratumva sivyo ibintu simba ndabikunda kuri no gutakariza umwanya gute rero we ndashima ni wowe bita yego ni jeyo umeze neza ndashima mbabarira kwanza kubona ndakugoye nkagukura no kukazi sivyo je ndi umugenzi wa miri sivyo narinje nganje kumusohoza hanyuma arambwira ikibazo mfise ambwira yuko gwaye ambwira yuko agukunda sivyo bon en fait je siniko ndakubwira ivyo ari kukuvugira ariko ndiko ndakubwira ivyo tweko turaganira ngaho mu nzu ataraza sivyo je sindakuzi sivyo niwe yampaye nimero zawe kugira ndakurondere rero urabona ukuntu bigenze sinzi yuko naravye sinzi ari kumiti sivyo yagiye kwa muganga ari kumiti ndagusavye basi ntushavure canke ngo namwishure nabi canke ngo umurye umutima basi miri aragukunda sivyo niwe ushaka tuvugane iki je sindamukunda rero basi murazi uramunzi basi murafitanye ubugenzi basi busanzwe yego rega nta n'imisi myinshi yeze tumenyanye aheruka kunkoresha ikiganiro ku yindi TV ni umujournaliste ni umugenzi twaravuganye Teruka gukorana ikiganiro no ivyo bintu ndatangaye kwereka tabimwe basi yari bwakubwire yuko agukunda na rimwe nta na rimwe no muri message nta na rimwe byandi tuvugana turabagenzi tukaryosha ikiganiro bisanzwe yego okay je twavuganye na miri arambwira ko agukunda sivyo jewe nanje narinje kumusuhuza ivyo onye vyuko agwaye wewe canke deje ntari ivyo nari nateguye sivyo ariko mbabarira tugende twicare basi ufumo muhumuriza basi none basi byari ngombwa ko muzana ama TV online yose ngaha oya bon byashitse kandi I'm sorry sivyo sorry nsinena kubwiye ko turi mu kiganiro pardon basi ubimfashe basi wewe tugende wicare harya basi anatuze basi hama muganire buke basi ntumurye umutima ikiganiro numuzoge posting turaza kubivugana inyuma y'ikiganiro sawa ntangora sawa Miri hinge ntora gate icara miregeza amaguru vyuka rero miri vyuka ndagusavye ihangane urashobora kumwegera basi ukabimubwira oya yani ba kauka none hari ica kugira none si bisanzwe kweri ko vyanse basi mwegere gatoye basi nta kwegera nta gukora ko yani nawe ifate nk'umuntu w'umuhungu nakubwiye umviriza ibi nta kibazo sivyo nakubwiye turaza kubivugana inyuma y'ikiganiro kamera ureke gumudu kamera kawuka wewe turaza kuvugana inyuma y'ikiganiro sivyo kandi ureke gushavura miri wamubonye gira efa basi ufuma umubwira uko vyumva uko bishaka sivyo hanyuma ivyo bintu vyawe bihere kuko ikibazo ufise si usho gutorera umuti mu binini kandi nanje mumbabareye kuvyisukamwe sivyo nta numwanya mba nifitiye wo kwisuka mu bintu vy'inkundo ngo vyo guhuza abantu babiri oya mbabarira sivyo ngo uyu yashitse yani ariko twavuganye hanze uyaranje okay yani ndagukunda ariko nabishobora gutahura Nigenda kubaza byabaye ngombwa ko kugira ubimbwira ubanza guhamagara amamedi oya siwe yahamagaye sivyo ni jewe naje kumuraba nga sivyo ni jewe nago telefone ndakubwira uze kumusuhuza sivyo kubera ko yaragwaye bimubwire ndagusavye hama izi histoire zihere none nkaho uri kurizwa niki nabishobora gutahura ariko ndagukunda yani Evyo bintu numva bigoye n'ukuri
byari ndagusabye ntibikunda Amiri tugume muri friend zone please tugume muri friend zone mama hige basi ndabigusabye nivyo ukunda basi nkora iki deja nk'ibi bintu ntuwarukiye kubizana ku mamedi sije nabigize je byose ni wabitomye nasavye pardon nanje sivyo byari ndagusabye assure-toi iki kiganiro nikije kuri YouTube none we nakubwiye yuko izi histoire ziheze jewe turaza kuvugana after y'ikiganiro sivyo ntugire ikibazo Miri ndagusabye please byadukundane ndagukunda nivyo ukunda kandi unyihangane ikibazo ico no gusaba nuko basi wofata nk'umugenzi wawe bekiani sindi prêt kukwakira vraiment oya ndabigusabye mama higo yani please no kandi ntiwe insist please ntiwe insist umenda basi nkunda basi ndabigusabye mu buzima sinzi kubesha yani ndabigusabye please no and no kandi wanje kubihanagura jembona umwana akarya umwanya kandi time irwiranjana ifo konsubira kuri job genda umubwiye ijambo rya nyuma basi hama nawe amenye ico afata Miri je nawe twahuriye turi muri interview siho twahuriye ikiganiro twaragikoze kandi cari kiryoshe none ukuntu tubanye je nawe ubugenzi ntibukuryohera bihageje ibyo bintu ushaka ni biki ndashaka urukundo rwawe yani ndabigusabye please ntibikunda kandi afise mes propres raisons ntibikunda Miri ndakubaza ikintu kimwe yane umukundira ikibasi nabyisanzemo kuko maze gura na benshi bedaje nurabizi ariko nabisanzemo kumukunda sinovuga ngo namukundiye ubwiza cyangwa amahera abo bose tamaze gura nabo mu buzima ariko umutima wese mwayane ihangane basireka kurira yani gutyo nyene none genera ushaka ndabigire gute basi mama higo basi yanyuma ndabigusavye yani dushaka kwa muzi mu nagufishe no egerayo kandi nakubwiye aho twahuriye urahatse aho twara tuvuganira ni hajya nyene ibintu nk'ibi si byo kuvugira ku mameki cameraman please zimiye kamera reke kumudukamera simsikindi narenza ko ariko nayo kuvyumvira kuko nigere ko sinarameze kurabizi nijya mbere nkunze umungu nkuko ariko byashitse nta kundi ni kubyakira ndagusabye umunyingengere bihere gute dufata ikibasi ahubwo we umukobwa si umugenzi wawe yego muhanure ni hehe wabonye umukobwa abwira umuhungu ko amukunda ivyo biraba ivyo nibisanzwe cane yani ivyo nibisanzwe agukunda vyasera kubikubwira nibisanzwe je ndamutahura nk'umugenzi wiwe sivyo niyo mpamvu naguhamagaye kugira aze ngaje wowe gira ico umubwiye akubwiye ko agukunda sivyo yego wamubwiye no iki bon jewe sinzi ushobora kwijamo basi pour le moment basi afati kibasi hama kugira ibintu bihere mu mahoro jewe no kuri kw'Imana ahubwo jewe ico mbona jewe nukuba bisa nkigira deja iyi TV yanyu irabwa ndazirabwa n'abantu benshi raba ingene ariko ararira raba uko suko imara amaza frère suko imara amaza undi amufata nk'umugenzi je ndamukunda nk'umugenzi n'umugenzi wanje yaramfashije twarakoranye ikiganiro n'umujournaliste urumva ibintu jewe ahubwo biranasize n'ubwenge ni ibintu sindikunda nabitahura frère raba ingene kuri cameraman we yazimyo kamera sinsubira kuvuga ijya kamera itarazima kandi je ico mbona nuko babisa nkigiye ntushobora kugenda yani ndagiye ntushobora kugenda ariko wanyise yani dekura ntushobora kugenda dekura ntushobora kugenda ntushobora kureka muhanura umugenzi wawe je ndamuhanura nakwereka ko gukunda hamabi dekura ngende nimuvyiye zimyo kamera cameraman
ndekura Nshaka kurekura ariko Miri, ndekura. upfonyeshe nshaka. Miri, ndekura. Oya. Ndekura, Miri. Oya. ndagukubita Nanakimwe nyica basi. zimyo kamera Nyica. cameraman. Nyica. ndekura Miri Oya. Miri, nshaka kundekura Nyica. nshaka kundekura cameraman zimyo kamera kwanza zimyo kamera tubote zimyo kamera zimyo kamera STV, every story matters.